ndategereye neza ico abantu bavuga ku Burundi. Narabonye umuzungu yavuze ngo igihugu ca mbere gikenye kw'isi, acagenda hari yarara hose abari hafotora yerekana igihugu ca mbere gikenye kw'isi. Umwanda usigura ubukene. Umwanda nivyo. Ubukene bwa mbere buhera mu mutima, buhera mu muzirikanyi. Turi igihugu rero ca mbere gikenye kw'isi kuko ntitugira umuzirikanyi, ntitugira ubwenge bushobora gusiga iyi si nziza Imana yaduhaye. Ndategereye igituma heshi nyene bazokubwira ko abanyamwanda, igituma uzosanga umuvyeyi umuntu afise umuriyoni mu mupfuko bikamunana kugura ikirato, ugasanga umuvyeyi afise ibihumbi amajana mu mupfuko ntashobora kugura isabuni y'abana, abana bafise umwanda. Ndategereye kuko bavuga ngo umwiza uvi bukuru ugakwira igihugu cyose. Aho iBujumbura niho hari abasirimu bambaye amakostime, bambaye impuzu zera, barogo baravye muhuye. Ncantumenya wa mugani Yezu yavuga ngo muri nkimva zera inyuma mugabo indani muri ibore. Murabonye aho abantu b'incabwenge bitwa abasirimu duhura bagenda bakanyegeza imicafu, no kuvuga n'abagenzi b'umucafu n'abagenzi b'umwanda. Ubukene rero buri mu gihugu mbonye n'ubukene buri mu mutima. Aho nagendeye nabuze ubugwaye kwashi. Iyo babwara ubukene bwitwa ubukene nari gusanga bonze ngasanga bagwaye kwashi. Aho natemberereye nta muntu agwaye kwashi nabonye. Bose nabonye bambaye impuzu. Si ubukene rero bamwe bavuga si ubukene burya. Ubukene buri ku mutima wacu. None rero kuva uno munsi turakeneye kuva muri ubwo bukene, nitwuhagira imitima yacu, tugira umuzirikanyi. Ico nico ntegereye ca mbere kijya mwita ubukene, n'ubukene buri mu mutima, ubukene buhera mu mutwe. Ihigira kabiri dukunda igihugu cacu. Ubu ndabonye nta muntu ashobora gushariza ikintu yanga, nta muntu ashobora kubabazwa yuko ikintu gifise umwanda acanga, ahubwo ico wanka uryoherwa gifise umwanda. Iyo tuba dukunda Burundi bwacu, icambere twaherako kwara kubutiramwe amashugwe, kwara kubukubura kugira buse neza. None ni kukimweho mwoga, ntimwoga kuko mukunda umubiri wanyu. None igihugu canyu kubera iki mutagishariza, kubera iki mutagikubura? Zerekana ko mucanka. Hariho bose uzokumva bavuga ngo bakunda igihugu, ngo ingorane rufise, ngo hariho abantu badakunda igihugu. Na wewe ntaco ukunda. Abo babivuga ntaco bakunda ni babandi babiyorobetsi, abantu bagenda babera kumenyo. Avuga ngo ibintu bimeze neza naho bimeze nabi. Umuntu adashobora kwinegura, ntashobora no kwimenya. Twimenye rero turabe ifoto yacu. Imbona kazoza yo mu 2040 dukeneye. Niyi mbona ko dushaka ko tuzatukora amahinguriro. Mbwira ingene uzokwiyumvira guhingura umukubuzo, ngo gira umukubuzo ukubura utavunika umugongo uhagaze, mu gihe ata mutima ufise wo gukubura. Mu gihe mukubura mukumva ingene akagogo gatuna, aha mwokoze umukubuzo mwiza muri utunyene hamwe ukuburu uhagaze. Mugabo ntuzoshobora kugira iryo hinguriro rihingura umukubuzo umeze uku ataciyumvira ufise cyo gukubura. Ntibikunda. None mbwira tutagize abahinguriro tuzotera imbere? Ntibikunda. Kugira utera imbere utegerezwa kubandanyirema Imana yakoze. No kuvuga ugahingura biga Imana yakuremeye. Rero ntushobora kubihingura atavyiyumvira ufise vy'ivyo ushaka gushikako. Nshaka gukubura akagongo kadatuna. Kora umukubuzo, erega niyo ntambwe ya mbere, ukubura uhagaze. Hanyuma no ukubura uhagaze wumve birakuruhisha mu maboko. Uti mbe ntawo kubuza imashini ugataka kwimvira gukora imashini. None wumva uzogira ihinguriro rihingura ibigira isuku mu gihugu atasuku ushaka. None iyo mbona kazoza uzoyishikako mu majambo gusa, mu majambo. Rero ico mbonye ndabonye yuko indongozi mu mutwe niko zimeze. Aho duciye hose mu bibanza twabarana vyiza murabona ahantu unywera henekene y'ibihumbi 15, hanywera basiri mu gutanywa henekene hari aho twaciye ngo utahinjira, no kuvuga ubudafise ibihumbi 50 ntahinjira. Ugacu usanga niho hari icukiro ry'umwanda. Uwo yagiye gusorora ntavuga ko yagiye mu mwanda,
uwumuha ivyo binyobwa n'ivyo biribwa ntavuga ko biririye mu mwanda kuko bose mu mutwe ntavyo bumva isuku ntaryo bumva none mwavyibone umuntu w'umugabo hafise ibihumbi 50 ku mupfuko akarira mwiyarara era ngamu gisagara narigeze guca ahantu usanga umugabo ariko atelefona yicariye kwiyarara ntaramubonye nta na kimwe vyari bimubariye arimerewe neza cane yicaye kwiyarara nimubaze umukuru w'igisagara ca Bujumbura ndamumuhamagarani nyaruka nga iri yarara bari kureha abanyene bari ngaha ndasanga ahantu nashitse nsanga irigara abantu biyicariye iyarara riri impande yabo nukuva ntaryo babona ndababwire mu mutwe rero ntiturakira turacafise akagwara aho kagwara gategerezwa gukira uko bigenda kose gategerezwa gukira kadakize ntaho turiko turaje none rero ko mbonye n'indongozi zitavyumva umwiza ukava ibukuru ugakwera igihugu cyose none ko indongozi zitavyumva gahemwe tujahe reka duhera hanyene rero kuko ntushobora kubaka inzu utagira umushinge duhera hanyene kw'ISUKU abarundi barakunda amakonje emwe mukintu bakunda ubabwiye konje bararikunda cyane nta kamaro rero uko kwicara mu biro ndabakuye mu biro bose iyi ndwi itangura n'indwi y'isuku uwo nzosaga yicaye mu biro nije nzomwikurirayo kandi kuwa mbere nzozunguruka igisagara cyose uwo nzosanga mu biro nije nzomwisohorera abemerewe gukora abaganga bariko baravura nibavure abacamanza bariko bacimanza nibazice kuko nukugira ngo abene gihugu boroherwe mugabo uwo nzosanga mu biro yicaye nibabanze bakubure duhere kuri iki nyene nitwaheza kugira isuku duheze rero tuje ku bindi bikorwa nitwaheza kugira isuku duce ku bindi bikorwa mubicishe ku maradiyo yose nta muntu numwe nkene akorera mu biro abaplanto bahora bahembwa amahera ya gusa kandi bihera vyinshi hajya mwoteranya abaplanto bakora muri iki gisagara ca Bujumbura amahera bahembwa ngosanga ayo mahera yoshobora kuvuza umwana hanze byananiye kuvurwa ngaha mu Burundi none rero kuvuno muzi emwe indwi bazosura mu biro nje kwirabira ingene isuku rimeze bamaramare nabo bumve yuko akazi kahagaze kubera turiko tugwana n'umwasi yaduteye umuntu akavuga ngo agwaye korera ngo mbeko iyo korera avuye kuki ngo urumva ngo amazi ngo arakenye ngo amazi mabi naho wayikuye mu biro ukoreramwo wayikuye iwawe murabonye nk'ahantu hari ikidengeri c'amazi bagira ngo no gushariza kumbe naho guta imyanda kugira ngo ibatere korera mugamuhuye ngo we soko ntagwara korera murayigwara nyene none mubonye ahiva ivaho dukorera aho umuntu akuburira munsi inyuma yo munsi y'urutara ngo harashajije mwabonye abo mbajije hiyo ni sawa hameze neza gwego oho mwabonye iwe mu mutwe ijya simyanda rero ico twigiriye ku inama duhere ku umuzi n'amagara y'abantu isuku tutagize isuku nibashaka bagarika ibikorwa byose tudakoze isuku nta bindi bikorwa nkeneye abavuzi bavura abantu kuko murumva nizo ngwara nyinshi zivuye kuri uwo mwanda nyene abacamanza batunganiriza abantu bacimanza bo ndabemereye ko bazobandanya ibikorwa abandi bose tuhere ku isuku tudasukuye dushaye duhagarika ibikorwa byose nta terambere rishoboka ko ubukene bw'igihugu cy'u Burundi ari ubukene buri muri umutima wacu ngo ntushobora kuba urunyamwanda ushoboye kuva ko hotera imbere ntibikunda ntushobora kuba umunyamwanda uvuye ku igihugu gishobora gutera imbere duhera none ivyo bisaba ubukene ngo namahera ukubura ntuze gukora umwanda n'ubukene aya tuvyumvikane neza ikimenyetso c'ubukene unanirwa kurima uti nabuze isuka nabuze imashini nabuze iki kugira ngo nkore ibi mugabo ko mwanda yemwe umwanda ntusaba ngo ubutunzi twese rero tuje kw'isuku nta kindi novuga kirenze ngaha iterambere rihera ku umushinge wa mbere n'isuku gusukura igisagara no giteramo amashugwe dutera amashugwe igihugu cacu kiyagayaye twerekane ko tugikunda mukidatera amashugwe mumenye yuko tucanka bene cyo baracaka tugitera amashugwe tugisukure bigende neza